kw'igenekerezo rya mbere ntwarante uyu mwaka nyene turimwo ahasanzwe hakoranira ishengero Shama Temple Fellowship Paroisse Mukaza harabereye uruganda rw'inyigisho zerekeye kurera abana hisunzwe Bibiliya zatunganijwe n'iryo shengero nyene rifadikanije n'ishirahamwe rivuga ubutumwa mu bana Association pour l'évangélisation des enfants AEE Burundi. Izo nyigisho zikaba zitabwe n'abavyeyi n'abigisha b'abana bava mu mashengero atandukanye. Kabaye akaryo kadasanzwe ko gutahura imvo zituma tubwira ubutumwa abana, umwigisha akora ku buzima bw'umwana uko aba ameze, uko umwana ashikirizwa ubutumwa bwiza hakoreshejwe uburyo bwomworohera kwiga, ingene abavyeyi bofasha abana babo hisunzwe urugero rw'imyaka bafise, hamwe rero n'ingene umwana yokwigishwa gusenga. Izo nyigisho zarangiye mu kanyamuneza kenshi n'amasengesho. Abitavye bakaba biyemeje kongera guhura mu gice cya kabiri cy'izo nyigisho mu mezi ari imbere ngo bashishikare gutahura uko bokora neza igikorwa cyo kurera abana bisunze Imana irakunda n'abana nabo bari mu isi bose n'abana barimwo. Imana irazi ko uwizera wese Yesu ntazopfa rubi, n'abana barimwo barashobora kwizera Yesu kandi bagakizwa. Nico gituma dutegereza kubabwira ubutumwa bwiza. Ikindi gihambaye dukwiye gutahura ni ingene isezerano ry'agakiza ntiryatanzwe ku rugezo rw'imyaka n'abana gatoya. Usomye muri Yohana nyene 3:6 aho twasomye havuga abari mw'isi bose kandi ngo umwizera wese ntazagire gute ni umwizera wese n'umwizera wese sabana bari ku rugezo rw'imyaka kanaka n'umwizera wese ari ukuza akamwizera ntazopfa rubi, ari umwana akamwizera ntazogira gute ntazopfa rubi. Kenshi ndababara iyo mbonye abigisha bari kubafata nabi igikorwa cyabo cyane umwanya baronsa abana ku rusengero aho kubigisha bakabakinisha. Yemwe mw'abana kwigisha abana si ukugira gute, si ukubakinisha. Muriko mukora ikintu gihindura ubuzima bwabo, birumvikana gahemwe. Iyumvira ikintu gihindura ubuzima bwabo mugabo ugatugenda kubikora ntubishiremo inguvu ukabikora uko wiyumviriye.